sasa why not udacapa abaririmbyi bacu like abantu nyene bo ngaha mu gihugu kugira ngo then kuko turabona bamwe bacapa Natasha bakamushira akabaha amafaranga Sadbi Big Fizzo n'abandi benshi bagiye batandukanye. Why not wewe udacapa abo ngaha iwacu nyene kugira ngo ushobore kuronka, kuko ndazi umuntu akora ikintu wese abakenera ubufu kugira beho. Mbega ni wagumucapi bubona kuko ucapye Natasha akamushira arabipostinga abantu bakabibona akagucorera akagukubita avuga gutega basha avuga ngo inkoni inkoni za Natasha ngo acagukubita inkoni inkoni ya Natasha ngo na amafaranga. Wewe ushaka inkoni ya Natasha none oya nta nkoni ya Natasha jewe nubu ari umuririmbyi ansabye commande je no mucapa muga jewe kwibwira ngo ndamucape hanyuma ndamushiramo amahera kiretse gusa ama inspiration urabona agakora ikintu numva kirankoze ku mutima kuko ndazi nabajya abantu bamucapa bashaka gucapa umustar bagena bamubwiye ati urumva je nararavye ibikorwa vyanje vyawukora hanyuma basi ndi umufana wawe sivyo mico gihe acagenda akamucapa mugani nimba bamucapa kubera nyene abaha amahera urumva saba fana bibo bareko bamuhenda muga jewe kiretse nk'umuntu azonyoye akavuga ati akama inspiration dufate akama ama ide bivaye n'ibintu yaririmbye uwo ndashaka kumucapa urabona mugabo biya byo kwiyumvira ngo ngende ncapa umustar hanyuma nanje amahera wapi just chapa kubera amahera iyo shaka kuronka amahera ne kugenda mu kudandaza urabona iyo shaka amahera ne kugenda kudandaza hari ibintu byinshi byozana amahera kandi menshi muga are ndayikora ku bwanje urabona esprit wanje ubundi are si kintu bajya si kintu ushobora gukora mu ikintu gifadika ibi naco wobikoza mugabo bifasha esprit urabona bifasha esprit muri ico gihe rero jewe ndashobora kubona ati no muntu bivaye n'ibintu yakoze nkamwigira ko ibintu aca mvuga ati rero no muntu nzomucapa kugira ngo bya bintu sinzovyibagire. Oh yes, 1, 2 everybody, my name is Radio, this is Loy TV in the place, you know what it is, yes and Mr. Radio, I'm back again, nagatse rero, ndakubwira byinshi muri entertainment, ndakuzanira abahitbeka kuri micro ya Loy TV. Ready it gentlemen, kola like na comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Yes, kuri kamera uri kumwe na zombie cameraman, ni watuma image uyibona imeze fresh sana, ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. By the way, nimwe cyagena mukunda muri weshi cyakiganira kuzanira abahitmaker, abaririmbyi, abakinyoma cinema, abakomedie, abanyempano bagiye batandukanye. By the way, ndakutseneza ko je kumva kuri micro ISHUSHO Radio, so promoter bose mu gihugu atapapa na mwana kugira beho umwana habanza kubaho papa. Yes, uno musi ndi mukanyosha, nagiye mukanyosha kuraba umunyempano. By the way, ndibaza uravye background urona ngaha bamwitwa Poutine, ndibaza ona ino dese cameraman aboneka fresh, urabona wamwitwa Poutine, ndibaza ona kunge iyi ni dese si photo. Bakuzi ba Loy TV arimo ko murandaba, iyi ni dese si photo, ni dese. Niyo mpamvu negeye nyuma kugira bayibone fresh. Iyi ni dese si photo. Urona ngaha n'umukobwa sinzi ko ari karoga, sinzi akunda abona ko menga nta gapira yari yambaye ko hejuru like this. Araza kudusigura wabicapye ari ngaha, sindamuhamagara nshatse mbanze ndabereke impano nako ko mundi dufise impano. Uno mwigeme ndabona ko mu maso yarasinziriye. By the way no munyafrika arabaho, sinzi ivyo yarimo, araza kudusigurira uwo mukobwa ivyo yarimo, ariko urana ko ni talent, this is talent. Bakuzi ba Loy TV ndacabereka kugira ngo muzoze muvuga ivyo mwabonye. Cameraman nduze hejuru canga araboneka gatoya hivi, araboneka bien. Bakuzi ba Loy TV uba mwitwa Donyen, nimba wararavye ama cinema Ipman
nkuko nabiku iyi ni dese si foto ni dese yaramucapye donyen sasa ndashaka umbwire why not bavuga ngo muri nta mpano dufise ushobora gucapa ikintu ukamenga ni foto ukamenga ni appareil. By the way izi zose ubona ngaha ni dese ndacabereka reka mama yangu nanibona iyi ni dese bamitwa donyen ipman. Yes urabona nashazima ndabereke kwanza mutazovuga ngo baratu iraboneka bien uni Cristiano Ronaldo. Iyi ni dese ni dese y'ikaramu ni kuvuga ni urupapuro n'ikaramu gusa ariko ugatora umuntu dese ugacapa umuntu. By the way so ujama ni ndega bro yakinye Black Panther urumva abantu muzama cinema Wakanda Forever ndibaza ucibona urabona bien araboneka fresh. Raba umwana yari karoga s'il vous plaît ndabira iyi foto ni karamu gusa n'urupapuro n'ubwenge. Umwana yari karoga gucapa umwana n'amazi nibaze ko atari ikintu coroshe bakozi ba Roy TV. Ona iyi nayo ngo ni foto ngo akiri muto yakuze yashaje ndibaza izi zose ubone izi papier ni ikaramu n'urupapuro. Idese mbwa idese je sinemera ko ari ikaramu idese we niyi sinemera ko ari ikaramu n'urupapuro gusa. By the way sabini bitugani bro wabone ibintu vy'ibirangi gusa pentire moderne wa mama tarahera none tumubereke. Yes bakuzi ba TV nko nabikubwiye rero andi mukanyosha aho nagiye kuraba umunyempano ndibaza wamaze kwibona ibi ni bimwe mu bavyita ibihangano like this ni bimwe mu like ni bicapo amaze gucapa ndibaza nako yacapye Putin umwigeme sinzi ivyo yari mwaraza kudusigurira donyen mwabibonye hariho nibindi rero byinshi twazanye ngandi twakwa ngo tubishira ndibaza mwabonye ikaramu yonyene kwishobora gucapa mugabo iyi ni ikaramu kweli yes bro karibu kwanza bakuzi ba TV nkuko nabikubwiye rero ndashaka manda muhamagare ngaho gatoya ingo wicare ngaha nacu kugira ngo tuyage vyinshi mumenye bega umukobwa yari mu biki wagwana brother pipi sasa Sawa ko bien ego amakuru yawe ni meza cameraman uratwumva bien. Yes bakuzi ba TV nkuko nabikubwiye rero uyu ni ubona yashoboye gucapa bino bicapo ibi byose ubona ngaha nibitaje ngaha. By the way numwe mu banyempano navuga neza yuko uburundi bufise twara tubona abantu bacapa ariko uyu wewe mbona umenga ni finale s'il vous plaît. Iyi picture iyi foto just sinemera ko ari ikaramu n'urupapuro gusa ni stilo gusa ni ikozwe ni karamu gereza micro gereza micro ni karamu n'urupapuro rwawe hamwe n'umwanya. Sasa uyu bro canke ni foto nyene washize ko ngaha cugira utuntu ngo ni ngongo basi ngira no harira ntumwereka ngitangura naraheza ama etape kabisa ariko imbere ko tuyaga byinshi. By the way hariho no ko dukurikirana bifuza kumenya mbega bakwita gute uherereye hehe. Imbere ko dutangura ikiganiro ndashaka kugira abakunzi ba Roy TV kugira ngo bamenye ubu turi kumwa kino kiganiro. Bon Jenny twa Kevin HD ni Kevin ni du artiste ni du HD gereza micro gumizamwe micro Kevin HD bisobanuye iki bisobanura ni Kevin HD bisigura. Bon majambo yose bisobanura homodeis homodeis mu kirundi kiratini
mu kirundi bisobanura kugira gusa norohe abantu nibagume bambaza ibintu byinshi nitwahabona imana donkeve urumva iyo hd ihabona imana don okay hari abantu bataza kwemera ko bino bintu ari we wabicapye by the way ariko ndashaka dusubira inyuma gatoya imbere ko tuza kwa bino bicapo ndashaka dusubira inyuma gatoya mu bwana iyi mpano yaje gute kuri wewe umva impano yose bifise inkorerezi abona hari ibintu rero bigushikira ukasanga biracapa gusa ikindi naco je nibaza yuko ukuntu nzi gucapa bijanye n'ukuntu naremwe je nk'ubugenda umugoshe nkoresha kubamfu sivyo umugoshe rero abantu bakoresha ibamfu kenshi ubwonko bwabo babukora cyane kubijanye no gucapa abantu benshi bakoresha ahubwo abantu bakoresha ibafu bazwi mu guterana amabuye ngo mugungu yo muteye ibuye ngo nimuhusha akantu abantu benshi bazi ndashaka wandike muri commentaire abantu babagoshe atoye ibuye kabisa uca wiruka kubavuga ngo ntibahusha kandi ngo ebana nivyo birimwo mugabo abantu bakoresha ibamfu baba bafise impano nyinshi rero hageze mu bintu vyo gucapa biraborohera cyane niyo mpamvu kumenga ukujone ko koroshe gucapa kumenga ukujone biravana wari we wese arashobora gucapa gusa hari abantu usanga bafise avantage ni nko umuntu yoba yiruka ugasanga afise amaguru maremare urumva ko bafise avantage chaka bakina basket ugasanga ni muremure ararenze 2 metres ni avantage hanyuma rero iyo bice bihurirana rero n'ibindi bintu bigenda biraba mu buzima ugasanga ucuhura n'umuntu akakwigisha gucapa uco usanga rero ubimenye rero natanguye gucapa niga mu wa kabiri muri deuxième première primaire rero nangwa gucapa ndakora gusa nyene urazi abana babanka yuko bacapa mu nyuma je gusa naho banyanyira gucapa amakaye naguma nayujuje hanyuma ngeze muri secondaire ndabibandanya ngenda nevoriwa munyuma hageze gutora section nzo kwiga cantora section ya art candagenda rero mu ishure rya art ndavyiga hanyuma maze kuvyiga maze kuvayo ndagenda ndiyongereza ubumenyi ndagenda ndasoma ibitabo ndaraba abartiste bakera ibintu bakora ngenda ndigisha gushikana nubu ndaciga renge ndandevoriwa uko imyaka igendera hera hari abantu bavuga ngo isase riva ku cuma ngo iyo ukora ikintu ngo mu muryango iwanyu ngo habare abantu babikora abega muri famille yawe hari abantu bigeze kuba aba artiste mu gucapa novuga nk'akarero nka Poanje yakora architecture ibi byo gucapa amaplan y'inzu kubaka nivyo yakora urumva yuko nanje bindimwe kwa nabona ibintu yacapa akora amaplan y'inzu umva nivyo gucapa rero urumva ko bifise ahantu bipfa mbega uvuze ngo papa wanje yacapa like umengo no musi yarabikora no musi nakibikora nagihari ntagihari by the way pole sana brother urumva neza yuko kuvuga yuko isase riva ku cuma hamwe ntibibeshe urumva ko n'umuvyeyi wiwe yahoze nawe nyene ari umu artist yacapa amadese y'inzu uya gucapa dese y'inzu biba bigoye bro biragoye ko iyo wihenze gato uba wisha inzu y'abandi ikindi naco mu architect arondera plan nziza ibereye ijisho kabisa sasa tugaruke kwizi dese zawe by the way abandi artiste barakunze gucapa abaririmbyi abantu nyene bo ngahi wacu abaririmbyi bagacapa ba Natasha ba Bface ba Fizo ba Sadbi bagacapa nyene cyubahiro ariko wewe ugiye kuri amadese yawe nta ahuriye n'abarundi by the way ko ugiye kuraba nk'ubu bari ngaha ni Putin perezida w'Uburusiya uyu mukobwa sinzi cyasobanuye sinzi ko ari umurundi sinzi ko ari ugiye kuraba ubu ni Ipuman Donyen akina cinema ugiye kuraba mwizi dese zose nta murundi arimo canke nta muririmbyi arimo nta mukinyi wa cinema mbega mu gucapa kwawe woba ufite target imeze gute brother icambere no babwira jewe mu gucapa umuntu wa mbere ncapira umuntu wa mbere nkorera iyo art ni jewe umva arabo ba artiste bacapa barondera gukora
ashaka kumenyekana undi agacapa ashaka amahera jewe kwanza ivyo nkora ni ivy'iwanje nije nicapira muri ico gihe rero umu artiste cambere aba afise ni liberté je nkora ikintu kindyoheye numva ko kindyoheye hanyuma nkagicapa kuko je nagenda ukama ifoto nkagucapa nzoba nsunitswe n'ivyo wewe ushaka muga je ncapa ibintu vy'iwanje bishitse naho uwo mifoto jewe ndayihindura nkashiramwe ibindi bintu vy'iwanje kuko umu artiste aba afise creativity urabona aba afise nukuvuga wewe afata ikintu cari gisanzwe gihari caki ndimwe aramubona ko ari gisanzwe akaca congeramwo rero creativity kikaca kiba everyday benshi mu gucapa baracapa ibicapo bagashobora kubigurisha kugira ngo baronke amafaranga mbega mu gihe wacapye Putin uzoja mu Russia kugurisha Putin okay nakubwiye jewe sincapira na muntu numwe ncapira je ncapa kwanza ivyo wanje bo rero iyo ncafye rero umuntu benshi barakunda kumbaza kubeki wacafye Donienne bakambaza ubu bariko bambaza kubeki wacafye Putin icambere je ndashaka gucapa inspiration sivyo ndashaka nk'akarorero myo iyo Donienne yari nararavye ijya filme sivyo ndayikunda ca nsanga ukuntu ameze ukuntu yarameze yaratekereje ari wa mbere mu bintu vyiwe umva ubuhinga bwiwe bica bibura n'ukuntu je nkunda ibintu vyo kugwana camvuga ati ifo yuko ndayicapa ikabiri mu nzu iwanje ku buryo mvyutse nguma nibuka inspiration naronse urabona ni kuvuga iyi wacapye nka inspiration irama inspiration kwere ukunda iyo mvyutse hasi ndabikunda oya ni nyene ni gucapa ni art martial ama ico gicapo kiri nyuma yawe ndabona no umwigeme menga yarasinziriye sinzi ko yari karoga sinzi ko yararyamye ariko ndabona ko mu maso yarasinziriye ku ruhande rwo hepfo menga ntiyari yambaye by the way uwo mwigeme nawe yari mu biki hivi okay uno mwigeme by the way nkuko nababwiye araboneka bien urabona ko uno mwigeme ariko ndabona ko ari umunyafrika by the way ndabona ko afite agashatsi kari naturel like ngaha hasi ubona ko umenga ntiyari yambaye ariko mu maso yarasinziriye ndabona ikintu inyuma sinzi ko ari igitanda sinzi ko ari umusego araza kudusigura ko niwe yagicapye ndashaka udusobanure ino foto nayo isobanura iki bon nakubwiye kenshi nkunda gucapa ibintu ndavyicapira kenshi nashatse kugira la beauté africaine urabona nashatse iyo emotion yari afise urabona uko kuntu nyene umenga nyene yaratuje ari mu la melancolie urabona ko ameze nk'ubabaye sivyo je nyene nivyo nashatse gucapa hanyuma ikindi naco je mu gucapa ndashaka duhe udusigurire ino foto by the way ndayisigura bon icambere urabona ko ari umunyafrika la beauté africaine urabona mwiza atuje urabona aho ari umunyafrika yicaye bona naboneka igice cyo hepfo mugabo gusa urabona ko atuje ari calme urabona asinziriye nyene ari holash urabona nico nashatse hanyuma rero nashatse gukapta iyo emotion yarari iyo eta urabona iyo eta yararimwo nere nashatse rero kwikapta ndabona no ku muntu wa menga nta maquillage nta nico nyene nashatse ni kuvuga ngo presque naturel yarasinziriye by the way yarahumye ariko gitanda ako okay hariho ni background ni composition ni design urabona kuko nk'ubu ndamucafye wonyene ari ata background ubundi everyday ni composition sivyo urabona uracapa ibintu nka kujya ushaka kugenda ugacuhagara nko mu mashugwe sivyo rero nanje rero naciye nongeramo ndamushira ahantu heza urabona kandi urabona ko nakoresheje nuze irangi rya riri dore rya or byerekana yuko ubwiza bw'umuntu ubwiza dufise ahubwo nibwo butunzi rero dufise muri Afrika abantu dufise nezi foto ibi bicapo uja kubidandaza like kugira ngo kuko umuntu wese akora ikintu
abakenera ubufu Mhm. kugira beho sogea kidogo mbega uruja kugurisha izi ntuze egereye no gatoya uruja kuzigurisha nawe Bon. Jewe rimwe na rimwe ndazigurisha. Mugana kubwiye ubwa mbere ncapa kugira ngo bibe vyiwanje. Iyo rero ndabigurishije mba nkeneye yuko nk'ubu ndashobora kuba nkeneye irangi. Ndashobora kuba nkeneye irangi no kubaho sivyo. Ubundi je are ni vyose sivyo. Iramfasha kubaho. Rero iyo ngurishije mba nkeneye amahera yo kubaho sivyo. N'amahera yo kuyigaburira kandi vyibuhe ibandanye ikura. Ifoti vyibuhe Oya ari iwanje kure. Okay Yongerekana agaciro. So uramona Donien Ipman bro Zidane Ipman imbere yashaje. asoge apa Yishaka kubigira bamwitwa Ipman Donien sasa mzee baba mengana ifoto wafashe nyene utereka ngaha wavuze ko mu gucapa ino foto ngo ari kubera ukunda kugwana Oya biratandukanye. Abantu benshi barabyitiranye. wavuze ngo kubera nkunda kugwana ngo Oya je na art martial nina karate urumva rero ibintu byose biba bifise inspiration ufise umuntu wiyinspirako. Abantu rero baritiranya art martial no kugwana barabyitiranye. Sasa why not udacapa abaririmbyi bacu like abantu nyene bo ngaha mu gihugu kugira ngo then kuko turabona bamwe bacapa Natasha bakamushira akabaha amafaranga Sadbi Big Fizzo n'abandi benshi bagiye batandukanye. Why not wewe udacapa abo ngaha iwacu nyene kugira ngo ushobore kuronka kuko ndazi umuntu akora ikintu wese abakenera ubufu kugira beho mbega niwaga umucapi bubona kuko ucapye Natasha akamushira arabipostinga abantu bakabibona akagucorera akagukubita avuga gute gabasha avuga ngo inkoni inkoni za Natasha ngo acagukubita inkoni inkoni ya Natasha ngo na amafaranga wewe ushaka inkoni ya Natasha none oya nta nkoni ya Natasha jewe nk'ubu ari umuririmbyi ansabye commande je no mucapa muga jewe kwibwira ngo ndamucape hanyuma ndamushiramo amahera kiretse gusa ama inspiration urabona agakora ikintu numva kirankoze ku mutima kuko ndazi nabajya abantu bamucapa bashaka gucapa umustar bagena bamubwira ati urumva je nararavye ibikorwa vyanje vyawukora hanyuma basi ndi umufana wawe sivyo mico gihe acagenda akamucapa mugani nimba bamucapa kubera nyene abaha amahera urumva saba fana bibo bareko bamuhenda muga jewe kiretse nk'umuntu azonyoya akavuga ati akama inspiration dufate akama ama ide bivaye n'ibintu yaririmbye uwo ndashaka kumucapa urabona mugabo biya byo kwiyumvira ngo ngende ncapa umustar hanyuma nanje amahera wapi just chapa kubera amahera iyo shaka kuronka amahera nayo kugenda mu kudandaza urabona iyo shaka amahera nayo kugenda kudandaza hari ibintu byinshi vyozana amahera kandi menshi muga are ndayikora ku bwanje urabona esprit wanje ubundi are si ikintu bajya si ikintu ushobora gukora mu ikintu gifadika ibi naco wobikoza mugabo bifasha esprit urabona bifasha esprit muri ico gihe rero jewe ndashobora kubona ati no muntu bivaye n'ibintu yakoze nkamwigira ko ibintu aca mvuga ati rero no muntu nzomucapa kugira ngo bya bintu sinzovyibagira ikindi naco ndashobora kuba ndi muri eta shobora kuba ndyohewe canke mbabaye niyumvira igicapo cyo bagihuye n'ivyo bintu ndimwe aca ndagicapa ni nka kujya ko kuririmba none iyo bicapye like kuva iyo bicapye byose urabibika canke bimwe murabigurisha hari byo ngurisha sivyo uco bigurisha mu bwoko bwa guterera kuvuga ko mu gucapa wowe uraba ucapa ikintu kikurimo iyo uhageze kubigurisha ibicapo uco bigurisha mu bwoko bwa guterera rero ndashaka gukora ivyo kugurisha hari byo murankora kugurisha ukavuga ati ngenda gicape ari cyo kugurisha nkaka nzokagurisha utu nutwo kugurisha urabona bon
nk'utuntu two kugurisha sivyo urabona utu urabona nk'aka nako kugurisha ikindi naco kubera ndashobora gucapa ibintu nk'ubu ngacapa nk'umuntu ababaye canke aryohewe canke ari mu yindi eta urabona uyundi muntu tugahura agasanga akaraba desi akayikunda umva kunze ibintu nacafye ashaka kuca avuga ati itablo ndayigutse urabona nka tablo imwe ibikugwa ngahe tablo nk'aka tablo like nkaka nako kugurisha nkako urabona nkaka ku muntu azi ibintu vya ari urakabona ka na tablo nimwe ngabinganya agaciro iyi ku muntu azi ibintu vya ari iyi na tablo nimwe ngabinganya agaciro no kuvuga iyo zimba gusumba ni iyo zimba gusumba ni aho no kuvuga mizi dese zose na nimwe nganya agaciro ni kubera ko mbona ari ibintu mbona ari ibintu vy'ibirangi gusa wagiye uragira urabona urazi gituma boys abantu bakunda kuzigura sabarundi abazungu nibo bakunda kuzigura n'abantu bazi ubwenge sana abantu nyene basi bamaze gutahura bamaze kwevoriwa mu bintu bijanye n'ubwenge nukuvuga uko umuntu agenda arakura sivyo abona nk'ubu nk'akarorero nk'ubu twebwe abarundi niturashika kuri urwo rwego sivyo tuba dukeneye uducapira ibintu tubibone tuvuga ati iki niki uyu n'umuntu uyu n'ingoma urabona muga mu nyuma urashaka kuvuga ati gishaka umuntu ancapire ibintu nka idea ndeka ndagwe nk'akarorero nk'ubu arashaka kuza umuntu akakubwira ati umva ko uwa mbere ashaka kuvuga ati ncapira umuntu ari mu misozi ari kararima sivyo undi akakubwira ati jewe ndafise indoto dufate nk'akarorero zincapire akabigusigurira indoto ati nabonye ibintu byari bimeze uko cyangwa akakubwira ati je ncapira amahoro capa amahoro cyangwa akakubwira ati ncapira umunezero ucapa amahoro amahoro abo yacapa bigakunda mbwira yo kuno bicapa rero hari umuntu azobwira ngo ncapira amahoro araba mu Burundi oya hari umuntu batara avance muri esprit ntabyo bashaka kuyumvira mugare aya n'amahoro rero numuneze ivyo birafise ico bisobanura ibire bisobanura dusobanure kwanza inodese isobanuye ko mbona ari ibintu by'ibirangi bideni menga menga n'ubu shaka kugenda bigusobanura byo kugora gusa reka ngerageze urani inodese nayise le trou noir ni kuvuga igitoboro cirabura abona ni kuvuga trou noir hariya mu birere muri espace sivyo hari ahantu bita trou noir ikintu cyose kiyagiye kirazimangana urabona rero hari igihe umuntu aba afise ikintu muri we kimeze nka trou noir ugasanga nk'umuntu arakora sivyo amahera namenya yayongera sivyo ugasanga umuntu ibintu byose biranka urabona hakaba hari ikintu muri we kiyamira dufate nk'ubagabo bakunda nk'amadroge sivyo ugasanga ayo madroge yamamira ibintu byose urabona abagenzi bakamuherako ibintu byose bikamuvako kubera ico kintu abafise nk'iyongeso urabona cyambwira rero kunure wo bicapa no kuvuga iyi ibintu twose iki kirabo no kuvuga ibi byose bicitse ngaha birayonga abona na karorero hanyuma ikindi naco igituma izi dese zizimvye izi zikunda kugura abantu b'abazungu sivyo bon gusa mvuze abazungu mavuze nabi abantu bari avance bajya baba abanya Europe abanyamerika canke abandi bantu bose n'umuntu wari we wese ashobora kuyishima arashobora kuyigura bana iyi hari umaze kugurisha nk'iyi ndamaze kuyigurisha gusa ari commande yarambwiye ndamucapira nyuma ndayimu yabwiye mucapira umubaba oya yambwiye ikindi kintu urabona izi kindi naco urabona nk'iyi ya doniyene wewe uyiravye nabindi ni doniyene na kindi kintu ubona mugabo iyi uvyutse mu gatondo ukayiraba sivyo arashaka kubona umenga ndabona nk'umuntu urabona
umenga ndabonamwe akantu akanyoni sivyo mu nyuma ukaguma wiyumvira sivyo ukaguma wiyumvira ni nkako ushobora kuraba ibicu ukabona umenga harimwo abantu harimwo ibikoko urabona ni nkuko rero zimeze kandi izi nazo iciza cazo nisaza ni ukuvuga nimba mu nzu yawe yari imeze uko sivyo ukabonamwo ibintu sivyo haheze nk'imyaka 5 washobora kuyigira uko ukazobonamwo ibindi bintu utari wabonye iminsi yose uyiravye uzokwa mubonamwo ibintu bishasha umuntu ashobora no kuyigira uko kabona ibindi shaka ukayigira uko ukagira uko iminsi yose uzoyiraba uzoguma ubonamwo ikintu gishasha ndashaka tube kujya mugore nubwo atarahera ya foto iyo ndacariko ndayikora yego bavyumvise shaka kuyiraba ndashaka kuyizane nubwo itarahera ariko ni gicapo kimeze bien gusa ni commande yo mukiriya ni commande yabona ikiganiro gusa nana kimwe no mu mama mama yayigutumye oya ni umuntu yakubwiye ni umuntu ni commande yakubwiye ucape nawe nyene yamaye ide hanyuma re je nzoca ndayidevelop ariko ndabona no mu mama afise menga amashu bona amababi y'amashu amababi y'amashu murima yari mu murima afise amababi y'amashu ego yaravuye nuko narayiheza muga gusa reka ndakwereke nk'ubu urabona wewe yambwiye ati jewe nshaka uncapire umurundi mwabari yababa mu misozi sivyo mugabo yihagije urabona adakenye kwa twumvise abantu barugusha kenshi dukunda kumva ngo nabantu bakenye mugabo yihagije mu butunzi yambara neza mugabo yihagije nico nyene niyo idea yampaye jirecha ngenda ngacapa urabona urabona ko nashizemwe imisozi urabona nashizemwe imisozi urabona ko ari mu Burundi kandi muri sezo y'imvura urabona ndakompose ndiyumvira uwo muntu yihagije abameze gute urabona ko niko narayiheza sivyo urabona ko yari karatwenga ararima kandi urabona yuko atari babandi bonze urabona yuko n'amagara yiwe yifashe neza kandi menga yari yambaye neza yari yambaye neza nuko naraheze yambaye igitenge akenyeye urabona uko nyene nkiyaduca guhanga oya are nagacirigira ukuvuga we byo muhurije ko oya murumvika ikindi naco ari nk'umuntu ubundi na muntu numwe abafise amahera yo kugura igicapo we gusura ashobora kuraba bivanye n'ikintu nk'uyo muntu arakunda Uburundi sivyo arakunda Uburundi kandi amafasha mu bintu bitandukanye ndashobora kuyimuha nkamuha ivyumviro vyiwanje kazoca yicapa shaka kadesini kaya kazoba kameze zoba ari nziza zoba ari nziza niyo mpamvu nani ndayitondera ibicapo vyanje byose ndavyitondera ariko hari utudesi ntabona ukunda gucapa ududesi tw'utunyoni udukoko intare like impene intama oya ega hajya mu artiste atanga ivyumviro vyiwe urabona kandi mu artiste arafise evolution najivyo narabicapa mugabo nanje ubu ncapa ibintu bivaye n'ukuntu nevori ne nk'umuntu ashaka nk'idesi nk'iyo waguhangaye imangahe iyo umukobwa ashakiye shaya mamenshi angahe shaya atari munsi ya Emilio nani cambere kwanza si commande sivyo nari ide ngo Emilio ayo gwa Emilio cyenda sha no gutayimwa nije ko nashaka kuyigurisha basi ushaka kuyigurisha nk'idese nk'umuntu yayishimye like ari nk'umuntu abonye ikiganiro agashima nk'idese bo nibaza ko twovugana basi uvuga ati ndashaka kugira ngo tumenye agatiro ka dese nkiyi uvuga ati nashatse kuyigurisha amahera ya nyuma ntoja munsi naye nk'umuntu yayishima mu kiganiro like no jamusi ya 500,000 ibikunde iyo ya Putin naye iyo
ni inspiration iyo sinayicapiye umuntu ni inspiration yiwanje ni ukuvuga kiretse gusa ashatse kuyigura man yo mukostinga sana yego ko yigura amahera menshi gose yego yorenga 5 yorenga naye miliyo erega urabona ibino bicapo vyiwanje sivyo nabwo abari ibicapo n'ubwenge bw'iwanje n'umwanya wanje n'inguvu zanje urabona ni experience ziwanje urabona rero iyo uguze igicapo n'ubuguze ibi bintu nacafye ubuguze umwanya wanje ubuguze ubwenge bw'iwanje ubuguze inguvu ziwanje niyo mpamvu rero iyo bishaka rero turavugana kandi nawe nyene nzakora kuri umuntu afise agaci aha agaciro ivyo bintu ko ndashaka kukugurisha itablo ugasanga uciye ugenda kayita dufate nk'akarorero nanje mbashaka yuko ikintu canje kizogumaho kandi ni nkuko jewe unguriye tablo yiwanje sivyo ukayigura je mu nyuma ninatera imbere sivyo bakavuga ati wa mu artiste yaracafye ibintu bagatera imbere we yitablo yiwawe izogira agaciro urabona ni nkuko twe ibintu je ncapa mbashaka ibintu bizogumaho nigenzo banagihari urabona nuko reba imeze bwidese nziza sana kameraman twicure bro kona tarape sasa wavuze ko ucapa ivyumviro vyiwawe like ucapa ikintu wifuza abandi baba bifuza ko umuga wabo ubatunga bega ku ruhande rw'iwawe wifuza ko umuga wawe cyangwa se impano yawe yo gucapa izokugeza he impano yiwanje canke uvuga ati nyene ndabicape nko kwiryohera mugabo inyuma yo gucapa mfise ibindi nkora nivyo nifuza ko bizonteza imbere bon gusa je naho nshaka n'ubundi ari je shaka ngo je bineze imbere ahubwo je nshaka ari yiwanje itera imbere urabona ari basi je ari yiwanje iteye imbere na je mbaneye imbere niyo mpamvu rero mvuga ati rero ndacapa niyo mpamvu nk'ubu urabona nk'indayihejeje nzokora iyindi kandi nzokora iyindi isumbiye gusa uko ngenda ntera imbere nayo izogenda itera imbere nk'itablo yagutwaye iminsi ngahe iyo nayo ncafite nko muri periode y'ukwezi kose ariko ntibisobanura yuko namaze ukwezi kose ndayicapa oya navyuka nko mu gatondo nkakora gatoya nageze no kuyiheba nk'ikintu c'indwi zitatu nayikora mu nyuma ndasubira ndivyukiranya ndayikora rero nuko nyene ariko urafise imbuga usanzwe ushirako ibi bicapa ndabifise ndafise Instagram nitwa Kevin HD Artist Facebook ni Kevin HD none iyo ubise kuri Instagram uhora utaginga like nko kwifoto watagize wapi naranditse nyene tibi nibikorwa vyiwanje hanyuma nyene barashima abantu ndafise followers baraziraba bagakomanta nkumviriza ivyumviro vyabo ntabaragucorera abancorera kubera nacavye kwirize bati oya ntamwe aragucorera oya nakabora gashize zose ntibagucorera bancorera kandi atari bo nacapiye oya bakavuga ati aka kantu canka aka kadeshe ndakagura oya gusa hari abaca bamakazi bakaca bama nk'ibiraka babonye ibintu nacafye babonye ko ndabiza ahubwo nagenda kwerekenuze Instagram yiwanje hari abaca baguha amaderivoye kuri kuno wa postize kuri Instagram ngenda ndakwerekeza Instagram gutaracapa mama wawe namucafye ngitangura kubimenya iri he none nagihari irihe nubu namucafye na ico gihe namucafishije crayon none irihe mu nyuma irihe ngo nta mama wibambwiye ngo ntayo nagifise sasa naje sindicapa kwanza why not utaracapa umuvyeyi kuko imbere ya byose no muvyeyi nk'ubu mu nzu haba hari idese ya mama wawe by the way nzomucapa nk'uru rungana uku abarugwa mama wawe ruri muri saro ko yavuga ati umwana wanje arafitara kuburyo agiye muri saro avuga ati vraiment mama arabizi ko ndayifise yotara arabizi mugabo uri gutaramucapa ntashobora kwemera kuyifise aha
kandi umve ko ega nashobora guheza oya nayigeze kumucapa nashobora guheza gihe utaramucapa reka nyiri muto ngitangwa kubimenya rega ntashobora guheza gihe mugabonye nkuru foto nkuru uri muri salo nko wacapye Poutine akabona foto gwiwe muri salo warushizeho nko par exemple akava nko ku kazi agasanga urufoto nkuru ukabicapa muri atani ivyazi we gusa akava nko ku kazi agasanga muri salo urufoto nkuru ari wari nzomucapa nzomucapa ko kantu rawo gakosore musaza warutubeshe ngo waramucapye oya gusa namucapye nawe yatugiriye ati wapi nuko no zizana izo natanguriye ko kera ma 2015 none ko bavuze ngigitangura kuvyiga gucapa nuko namucapye ego tura Instagram yawe Instagram wow bakunzi ba Loy TV ndibaza bayibonye ushaka ko tugucapa ibana turondera araza kubwira uko wo muronka kugira ngo ari post agucape imaze kurabwa n'abantu igihumbi n'amajana 5 amajana 4 1345 iyo ni video yatura yari yayindi niye yari yo yantuze aro ni zine nagenda shira yari yo uyitangura guca oya ni naka video nyene kerekana ndiko ndayicapa oya mvuga aka video aka niyo video kugira ntiyagira umuntu azovuga ngo sigicapa ni byinshi iyi ntare none iri niyo nayigurishije ariko yari commande uyu zose warazigurishije nazo zose nazigurishije uyu zose nyinshi mba nazigurishije zose hari zoguje mu Katolika oya umuntu hariyo umenga ni rero umuntu wacafye oya umva ni foto zose guma bibaza ko ari ibicapa oya ngo tudese wagurije umenga nitwo twiza gusumba ego ubundi ushaka kuraba are yiwanje izi zose rero warazigurishije izi nyinshi mba nazigurishije nakubwiye gusa muga abantu bangurira tablo ziwanje sivyo si babandi bavuga ati nzoncapira ivyo numuntu ashaka kubona ikintu nacafye akumva aragikunze hanyuma akacakigura akigurira ku rubuga canke ko oya hariho hose ashaka kumbaza afise amatablo wacafye akayigura canke akayibona ku rubuga akambwira canke akamakomanda mbega umuntu yo bayifuza yabonye nkiba akavuga ati naye ndifuza kuncapira iki yo kuronka gute by the way ndonka gute bon shaka kunyandikira kuri WhatsApp ego nimero ndazitange nimero ni 68 55 36 33 canke nawe akagenda kuri Facebook yanje ni Kevin HD Instagram ni Kevin HD ashaka kumbona akanyandikira inbox hanyuma akama iyo command ego yes because Loy TV ndibaza wabyumvise ndibaza ntaco tabonye ntaco ntakweretse sorry yes because Loy TV ntaco ntakweretse ntaco tabonye ndibaza kirata bro siringana ikweretse nakweretse yuko uburundi bufise impano uburundi bufise talent this is talent nkuko nabikubwiye nkuko yabikubwiye ni Kevin HD urumva neza yuko rero niryo zina ryiwe niyo mazina abavyeyi bamwisha ariko HD wavuze ko bisobanuye Habonimana don niyo mazina abavyeyi bamwise ndibaza urabona ibicapo vyiwe yakubwiye wifuza ko agucapa cyangwa se agucapira dese bivaye n'ico ushaka yakubwiye aho wo muronderera ariko ndamushimire sana yakoze kuduha umwanya ntivyari byorosha ariko yiyaranje aduha time brother ndagushimire sana big bro nakoze kabisa bakoze ba Loy TV kuri kamera kumwe na zombie niyo yatumye image ibona imeze fresh sana atuma sound uyumva imeze neza cyane je uri kurumva kuri micro ISHUSHO Radio so promoter bose mu gihugu atapapa na mwana kugira beho umwana habanza kuba papa Loy TV we love you so much tusubire ubutaha ciao ciao wagwana